salama wadahu wa plus 257. Myself ni DJ Fan 257. Kuna rapa mwenyewe ni Bface on the floor. Mzee wa flow. Wengi wanamfahamu kwa nyimbo zake ambazo acha tu nimpe nafasi aweze kujiongelea mwenyewe. Mambo vipi? Salama. Jamani mrefu kumpa mic inabidi ninatoa mkono hivi namna hii. Fresh, wewe ni dogo kabisa. Unaona? Mambo vipi Bface on the floor? Na kuona umeshine sana. Yaani mambo sio mabaya ndugu yangu. Yaani kama kawa ndo default yangu kupendeza. Unajua kuna watu wamehisi Bface kutoka kwenye Trebeka top 10 atabadilika lakini ndo anazidi kusonga na pigilia vitu vikali nini. Unajua tena bana. We think differently. Yaani watu ambao wanafikiri kama label ndo inaweza kusongesha mbele mtu ni nguvu z'umuntu yani wenye narashobora kugira icashitseko parce label irafise ingene kubana ukabufise plans wawe yani ugacusanga nyene hari ibintu bikugoye gushikako kubera ko ntubisorera ushatse ariko mu gihe wi program ukora ibintu bimeze neza cyane ariko sikuvuga ko label atachimaze hariho party ifise inguvu nyinshi cyane yaman. Reka tuvuge mu rurimi kavukire ikirundi. Bface on the floor inyuma yo kuva muri management ya Trebeka nta yindi management uraro. Umugani wawe tuvuge mu kirundi kubera ko turabarundi sivyo none. Ila n'izindi ndimi twazivuga ariko abantu turiko turabishikiriza cyane ndazi ko arabarundi kuko nibo batahura n'ibikorwa byacu. Inyuma ya Trebeka nta yindi ndajamwo kandi nta yindi ndifuza kubera ko niya mbere ivyo twemeranye ntiyabikoze urumva n'iyindi byo hava bibindi bintu bisigura yuko kugira ngo umuntu akora ibintu ari pose yo banza kiha umwanya d'abord mugabo hari abantu mu bihurije ko ni sawa tu ego ariko pour le moment DJ nyene na team yanje gusa dukorana tu. Character za Bface on the floor ko batamuzi. Character za Bface on the floor abantu bamenyereye zijya challenge zanje indirimbo zo guhara indirimbo zo ku ucibona benshi bazi yuko mfise amatatuage mu mubiri wose no kunyo harimwo urumva abantu benshi bazi yuko ncoma abantu benshi bazi ko inzoga ariko nta drogue nimwe iranje ku munwa je ndi umuntu ari pose ndi umurasta ibintu byose mvuga sindabiviva kubisanzwe bazi neza yuko uririmbe ibintu nkabijya utegereza kubiviva nyene n'amahereni muzuru kabisa ariko nta kintu na kimwe nta hereni ku mubiri wanje nta tatuage nta nzoga ndanwa nta rumogi ndanwa umuntu wese anyimvira ko ivyo bintu azotahure ko mba ndi mu kazi tu mba ndiko ndagira ico bita embouteillage kuko ni wafata umwanya wo kumvuga je bari réussite kuri jewe bisigura yuko rero kariya nakazi simpaka ngo cemba nka kuriya nyene ndabiririmba. Bface mbere wibaza ko ari kubera iki udafise izo tatuage tumenyereye abarapeur benshi usanga basa tatuage ibintu byinshi nyene ku mubiri usanga biyambitse we ni kubera kutabigira ubibuzwa n'abavyeyi cyangwe ni civugo wihaye kwikorerako. Je nibaza ko umuntu ashobora kuberwa atarinze kwiyonona ego niyo principe tu ndabona ko nshobora kuberwa none ubusi imbere Agenda bora kubere sana tumira na umegonga kabisa nini raba kali unaona manake kupendeza sio mpaka kujaribu sio mpaka kutoga sio mimi sio shoga bana unajua tena ni gukora nyene ibintu nibaze yuko umuririmbyi nikimuvamwo sijya look urashaka kufise look usana icon mugabo ugashusanga nyene bikuvamwo nta kigenda nibaze yuko umuntu yoba nkurikirana kubera ibimvamwo nta nkurikirana kubera tatuage cyangwa amahereni uwahe muririmbyi Bface yimirije gukorana na Collabo nimba atari banga umurundi canke umurundi nta biri muri plan ariko ni benshi kubisanzwe umuntu mukorana ari uko wabipanze mugabo muri plan fise ntibyari bwakunda ariko hariho benshi nifuza gukorana nabo uretse ko hariho Collabo yanje zo kurikira iyi namba moja nakoze na Tom indirimbo nakoze na Tom Close ego izindi nazo nibaza ko zizo kwikira bukebuke ariko barahari ngaha tumaze gupanga ndindiriye programme zabo kugira bihure n'izi wanje ibintu bigende fresh. Bface na DJ Feedback ni ndi aronde yundi bakorane uro Feedback niwe yandonde kugira ngo dukorane
urumva nyene ko ni project z'aba DJ nka kuriya kwa DJ Khaled arashobora kuba tanaririmbye ngo ntavuge n'ijambo na rimwe ariko ikaba projet yiwe n'ubu yari yumviriye ico ciyumviro yuko yokitanguza hano mu Burundi aca heri wanje arabimpropose ndamubwira je nta nakimwe vraiment naco bitwaye agahogo ni portable ndakagendana nta kibazo turirimbe naco bitwaye. Abatipe nyabaki bifesion de fois dashaka gufrekanta n'abatipe b'insaku aba hypocrite kubera ko je ngene meze ndi direct kujya ubona ndirimba nawe usanzwe unzi kandi wewe fani ndabizi kunzi nshavujwe n'ikintu ndakikubwira sinjya kukuvuga ku ruhande mugabo ndashavuzwa n'umuntu ameze nkuko mba mfiti ikosa mba naradekonye ko agajeje kwidoga handi yambonye kwikosa deje aho kuja kurimbwira kugira nikosora akaje kuribwira abandi cyangwa ugasanga nyene uri kuranyemera turi kumwe ariko wagera handi ugasanga uri kuramponda. Hypocrisy vraiment don't like mugabo uri umuntu ari direct nka jewe uburi guyanje sana turahuza vraiment kubera ko ubimbwiye mba mbona yuko ahubwo uri umugenzi wa vrai kubera ubushaka ko mpinduka mugabo ugiye kumvuga hari ahubwo uzoburi kuntera ngo inzigo uzoburi kuntera kukwiyumvira ko bibi. Igiteramo cyanyuma wakoze bifesi cyakubabaza n'ivyahabereye ni ukungena organisation yari imeze n'igiteramo cyahe n'igiteramo cha samedi iyi samedi nyene ivuyemo n'igiteramo nakoze ahantu bita mu Maramvya sinaririmbye kandi abanyagihugu bahari barashavuye cyane kubona ntaririmbye kubera bivanye na contrat dufitaniye n'uwabiteguye yarahejeje gutoza amahera carigira amahera sigaye atayampaye urumva deja amaze kugenda n'ivyuma baciye babikata nagiye ntaririmbye ariko je nari nateguye kuririmba nubwo ayo mahera batari kuyama ariko kubera ko baciye babikata nta kuntu nari kuririmba nagize kuhamara nk'amasaha nk'atanu ncengenda kandi ntaririmbye n'abanyagihugu bashavuye kandi barishe kugira ngo bazi kundaba. Abantu nk'abo bategura ibiteramo nk'ivyo babwira iki? Bo nababwira yuko uwingiye guhindura na jewe ntazosubira kuza ndabizera kubera nabonye ibikurikira nzomenya ingene tubihindura tu hama ico no bahanura gusa nuko batoza barateranya abanyagihugu na n'umuririmbyi kuko jewe abo banyagihugu baje kundaba baba bibaza ko ari je nabiteguye ntibatahura ko ari uyo muntu yabiteguye nije ngira esheke nukuvuga yuko ndinze subirayo nka next time bacavuga n'umundi yatubeshe ntaza kuza nta winjira umva bayinyiciye wewe ya bisigura rero umuntu abitegura azararaba kuri kote zose arabe kuri kote yiwe niyo umuririmbyi nk'ubu yarangiriye amakosa ariko abanyagihugu baho nzoja kubasaba pardon nta kibazo urumva ko bitamvuyeko. Hari abakobwa babaraperenga mu Burundi bake ni cyahe cyumviro bifese bafise kugira ashobore kongereza abarapere mu bakobwa nga mu Burundi? Jena icyumviro naho no kigira urumva kusanzwe jewe nza kugira icyo nokora nko ku muntu sanzwe nzi urumva utamuzi biragoye. Bo je ndazi nk'umukobwa yitwa Gladys muri gospel ndazi umukobwa yitwa ST Baby mengo yarabihevye sinzi urumva bo bose kugira ngo uzobashikire bafise izindi responsabilité biragoye cyane bisaba yuko ahubwo ari we yo kubwira ati ubona gute none dukoze kuko je ndamurondeye nshobora no kutamuronka ariko wandondeye biroroshe kubera ko abafise nk'ubu nka ST Baby nziko ari marié ari afise abana ibintu nk'ivyo hariho nabandi usanga nyene je nshobora kumva muga sindo nkaho ndabakura sivyo mugabo ari ikintu nshobora gukora vraiment sinibaza ko nokireka kuko nanje ndakeneye ko game ya hip hop igiramwa abakobwa mu Burundi turabakenye cyane kandi si kuvuga ngo muri rap gusa no mu muziki wari wose abakobwa ni bake mu Burundi ya usanga ari ibintu by'ibigabo gusa ibisore tuba dukeneye nyene kategori zose bavuge ati hariya ba Natacha ni benshi bashani queen ni benshi ibintu nk'ivyo ariko ni bake cyane ariko nibaza ko n'uburyo bugorana ibintu by'amafamiye urazi uko abavyeyi ngaha benshi ntibatahura umwana w'umukobwa aje mu bintu by'umuziki encore vya hip hop nkajewe nakubwiye yuko umuntu wese atarambona ifoto atarambona muri video atarambona live tutaricarana haziko ndi kintu cikivuye adashobora no kunkora no mu ntoki ariko batahure yuko arakazi bijya tuba turirimba sivyo tubayemo oya
ni juste nyene ni kwimeze origine ya hip hop ni kuri yimeze yego narigeze umuntu arondera Collabo na Bface bigenda gute tuvugana inbox tukamenya ibikenewe kandi ndaraba yuko ku mpande zose ku ruhande rw'iwanje n'ugwiwe atakiza gupfa kuko urashaka gukorana Collabo n'umuntu ugasanga bari ko barakubwira ngo umani mujama ngo iyo ari kumukata amana ukaririmba wenyine biba ari vyiza yuko mukompletana mugakosorana ukavuga ati verse ya kwanza kama ni ya kwako yani tuikosoe kabisa iwe fresh ikae vizuri sana ibintu nk'ivyo hama naje nshikiriwe ndayibabaze kabisa bavuge ati hapa bari en parallel nta competition mugabo bararyoheje indirimbo rero iyo ukoze indirimbo ugasanga umwe aragoyagoya bisubiza inyuma wewe wayitesheje kabisa wakoresheje ingufu za rero ikintu ca mbere ndaba no kugira ngo tubihurize ko dukora ikintu kiryohera abantu apano yuko umwe ari waza gukora uwundi ngo aze kuneglige ya hari gihe rero usanga ubikoze bikagusubiza inyuma n'ibindi ukora bikaguteza imbere rero mbashaka dutezanye imbere kuko je sino bankoze kugira ngo ndaguteze imbere ahubwo twotezanye imbere bwana samani ya moto ni kuunguza na kuteketeza na sifa ya dhahabu kiniunguza ndio nazidi kuonesha ubora wangu. Bface tujue kuona una post picha ya girlfriend wako vipi hauna au? Hautaona kabisa hata siku moja. Kwa maana gani? Na ninaye kabisa tuko pamoja lakini sio mpaka nimposti. Mbona sio msanii nitamposti sasa ni afanye nini tena? Japokuwa simbi mapenzi niko romantike sana. Yaani mpenzi wangu ndo anajua watu. Mwanamke wa aina gani Bface kwa naye kwenye mapenzi? Umubeshi cyane kabisa. Umubeshi sigu yanje vrem. Nabikubwiye abantu baba hypocrite, ababeshi, abantu b'insaku, abo je vrem sigu yanje. Mugabo umuntu ambwiza ukuri vrem turabana fresh sana kama kawaida. Project za Bface za mwaka 2019 kwa fans wake. Project ni nyingi sana. Ni nyingi sana ariko bavuga yuko Imana ipanga ivyayo umuntu agapanga ivyiwe bisigura uko genda zifise ariko Imana nayo irafise ingene yabipanze reka barindire kamwe uko bizogenda karizo kimeneki yagaho gahambije nimekwambia sina label sina soutien sina support bisigura yuko nkoruko nshoboye nyene urumva aho ngeza niho byanse cindabiheba jewe sini stress mu kirundi bavuga ngo kansura hebe urumva hajya hari imigani tuzogira remix bavuze ngo akagunye bagumako ahubwo akagunye baragaheba kubera ko uravye nawe uratrubla sivyo none ya bisigura rero yuko igishobotse n'icukora gusa icukora nyene urakoresha rya superficie zijya courage kongera ugasenga n'Imana kubera ntacu umuntu yishoboza wenyene Bface yobyuse mu gatondo ikintu cya mbere banza gukora n'igihe oya birazi yuko deja honye utibrosa na urinukira aho ivre ico kintu urumva umuntu wari we wese niko bigenda ibikurikira byose biza hanyuma naye nipo na Bface on the floor ngoja nimpe nafasi na upande mwingine mweze kumsikia kama kweli ni Bface maana kuna kipindi unaweza kusoma na mtu akawa ni copy yake lakini sio yeye ile ukimsikia kwa sauti unajua huyu ni mwenyewe Yo, nafanya show za wakubwa madogo kaeni mbali mimi ndo mfano wa kuigwa karibu fade mistari haters wanakesha kujadili mashahiri tungo zinawapa pressure kila media mimi ndo habari yo ukikosa elimu ya kitaa taifa likupe ujenzi wanaojua mimi nikifaa nikiondoka utanienzi kuna hakuna siri kao kuzaliwa kipofu subile kivuta heri maisha yape kamba ndefu yo ukilingia uhai swemu wazi kupumua mziki ungekuwa divai hangover ingeniua najua utamu wa chai japo sijui bei yake na kula kuku na mayai mfugaji hana rake ukali wa kungoroma sio windaji wa simba kimufikisha tuma misi rap wa wananja ya mistari flow zao zinayumba ni wabovu kufikiri kama waandisha vibamba wanafuata hizi news ila mimi sina gazao wanaonijua Bface wanasoma hizi flow mimi ni mkali kwenye verse sombe tukutane show kija na visa vya Grace Kennedy ni kabeko on the floor kama ka Bface kitu ambacho kinakubwa kwenye industry ya Buja Forever ni ile hypocrisy nimekwambia watu ambao wana promote wakina Wizkid na hawajui kama ni ma promoters hata akija hapa hata selfie hupati nakwambia ila ukifanya promotion ya Bface on the floor ujue tukikutana nitakwambia basi merci sana warakoze cyane ibintu nk'ivyo ariko niwishinga ibintu bya techno na promotion bakeneye mu Burundi wale washamariza sema tu promote sisi tuwe kama wale basi
rero ikintu nokubwira abantu benshi vraiment n'aba hypocrite ntibakunda nyene kuvugisha ukuri. Arashobora kukubona kwikosa ejo akaja ku radio akakuvuga ku bintu vyiza gusa, nta kintu na kimwe bari ko aragufasha, ahubwo vyiza arakwinjirira neza na neza kugira ngo ugire icyo hinduye. Rero kuza gusiga amavuta kubera ko sinzi ko ari kumutinya canke kubera ko ari ya hypocrite usanganwe, ariko vyiza je ndakunda umuntu ambwira ikintu uko kimeze, akavuga ati naka ahantu yaradekonye ifo ko ahindura, kandi ibyo bintu ninavyumva bizontusha ejo ntavyo nzosubiramo. Mugabo rero abaririmbyi bo ngaha bubakiye ku makosa gusa kubera ko bataronka bababwiza ukuri. Man. Bwana, familia kwenda msalani si wote nyasi, na nilikuwa na Bface on the floor. Japo muda nikushukuru Bface on the floor kuri no mwanya wampaye ugushobora kuvugana nawe, ugushobora gushiriza abakunzi bawe project ufise, yani bamwe bitege bishasha bivuye kuri Bface on the floor. Akajambo kanyuma akajambo kanyuma je namavuga akajambo kanyuma nako umuntu agiye gupfa, nako umuntu ariko araraga, ariko akajambo kuguhereza ikiganiro kubera je tuzosubira duhure, sivyo none wanatuangalia hapo wanatutazama wasifikire kama Kiswahili hatukiongei. Nimependa tu tuongee Kirundi cha kwetu, sababu tukiendelea kuongea Kiswahili hapa tunawapromote wa Tanzania na wa Kenya. Burundi sipo kwenye East Africa, kwa hiyo inabidi na wao wasikilize Kirundi, sisi tunawasikiliza kila siku. Sasa mshindi wewe mviriza sha ntawanga konga nyina ngwagwa ya maheri na habagwa igihute uramwonka paske ni nyoko. Urabishumva this is Burundi, ni igihugu cyacu, umva utegeza ko umupatriote, sivyo none. Bo tugerageze nyene ibintu nk'ivyo, ariko mwakoze cyane abantu bari baradukurikirana, abantu bose bakunda hip hop, hop abantu bakunda Bface on the floor. Benshi Bface ukunda kuvuga amajambo mu Jamaica ubukizi cyangwa n'utuntu ugenda ukura kuri Google? Ndagerageza nyene nkumviriza, ariko sikuvuga ngo ndafise experience, ariko ndagikunda cyane. Subscribe, turashaka like, ama comment meshi twari kumwe na Bface. Reka ndamushimire kubona yampaye no mwanya wo gushobora kuvugana nawe. Bandanya mudukurikirana muciye ku mbuga ngurukana bumenyi, ni YouTube channel DJ Fanny 257, ndetse mu supporting n'abandi abarivyo barakeneye support yacu, barakeneye uko tu yani uongereje views nyinshi kuri Bface on the floor. Iyo haje umuririmbyi wo hanze akeneye gukorana na Bface, abanza kuraba YouTube mbega afite abafanzi ameze gute, mbega bimeze gute, arakurikiranwa cyangwa ntakurikiranwa. Kuri ivyo rero bushoboye kuja kuri channel yiwe Bface mukagira subscribe, mukagira ama like ama comment. Iyo rero haje umuntu umunyamahanga akaraba araheza akavuga nti ujya muririmbyi by'ukuri turabona yuko akurikirana mu gihugu ciwe, reka rero dumuhe Collabo. Turagushime cyane Bface, sibandanya no mutima wo kwakira abantu mugashobora kuganira. Murakoze, nanje ndabashimiye, nshimire n'uri nyuma ya kamera yemera hagarara. Yitwa X-Lay, mu producteur abana akora ama video man. Man, X-Lay, man, bless. Big shout out to you my nigga. Kabisa ibintu bimeze fresh, naho uri kuzuba wihangane vyama vyabaye. Bigora bakuze. Hama dushimire nawe ko baradukurikirana, umugani wawe babandanye bagira subscribe, badushigikire kubera ko benshi kenshi ngerageje ku resume kugira subscribe bisaba ko ufise compte, sivyo? Rero benshi bagira ubunebwe, iyo ugiye kugira subscribe igacibusa aba compte ugacubiheba. Nico gituma dufise aba subscribers bake kurusha abandi bantu bose. Abarundi rero n'abanebwe bagerageze babikurikirane. Urashaka kuraba YouTube udafise ntuze ukagira ukongereza views, mugabo utagira ijya compte, mugabo hageze kugira like, commentaire hamwe na subscribe kuko uguruza Gmail. Bo bagerageze bashiremo ingufu kugira turonke benshi, hamwe naho nzoja gusaba Collabo umunyamerika azovuga yuko ntatamba nirorera. Bamwe tubona muri show batelefona ku ma radio, babone no ku ma réseaux sociaux yacu. Ego hama nibaza ko no bibutse izina ryanje ni Bface official kuri YouTube, hama kuri Instagram ni official Bface, Facebook page ni Bface on the floor. Ndabashimira cyane, ngeze kuri 25,000, urumva ko ari benshi cyane gose, kandi benshi n'abanyakayanza bose abanyakayanza gusa n'abarundi bose, harimo n'aba étranger, kuko si bose bakurikirana, n'abanyakayanza si bose baba bakurikirana indirimbo zanje, kubera ko ni gake usatisfeza abantu bose naho bura amahera. Amahera niyo yenyene n'impumyi yakoze ko yumva ati iki giharuro ni 5 canke ni jana. Uravyumva? Rero kubw'ivyo tugerageza aho dushitsanye na karizo kimene kiyagaho gahambije vyansi tugace tubireka, ariko ndazi neza yuko
ibintu dukora ko abantu bavyakira fresh babandanye badusupporting Imana bayezagire cyane Ebana bavuga mu kirundi nti inkwakuzi y'ubushushire baga ko nuwoze buryoha turabafise abaririmbyi bacu turafise abarapa bacu tukiye kubashigikira tureke kuja kurondera abo ba Wizkid nko ya Bface yabivuze tuzosubira kandi yari kumwe na DJ Fari 257